Dawa TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Matullahi wa barakatu. Bakunze ba Dawa TV Burundi, icyo tubasaba ni cyakindi nyene nugufyonda kuri kamera gatukura kugira ngo wiyaboneshe kuri iyi chaîne yacu ya Dawa TV Burundi kugira ngo bandanye wikurikiranira ibiganiro byacu biryoshye kandi bitomaye cyane. Kuri no munsi uri hejuru dufite ikiganiro gidasanzwe. Icyo kiganiro cyo kiravuga kiti niyihe nyambaro ibereye umwemeramana. Hariho inyambaro abantu bambara muri kino gihe ugasanga abakobwa nibo mpereyeko bariko barahena mwibarabara, ugasanga abantu bagiye biyambariye impuzu uko bishakiye, mbere bamwe bakagendana mu mico twita amasengesho canke mu ngoro y'Imana, ugasanga yambariye za jipo twita mpene bahonoke, ugasanga abandi bambaye za mukondawuti, ugasanga abandi bambaye za mugongawuti. Hari ukuntu babihaye amazina, nukuri n'ibintu bitangaje cyane. Ikigwa cyacu rero ni yihe nyambaro ibereye umwemeramana. Kuri no munsi muri Dawa TV Burundi twari turi kumwe n'abantu badasanzwe cyane, harugira dufashe mu bijanye n'inyandiko zo mu bitabo vyeranda, na cyane cyane igitabo cyeranda ca Qur'an hamwe n'igitabo ca Bibiliya tutazi ntumwagihawe. Ico cyo turagisoma kugira ngo babakunzi ba Bibiliya nabo bumve ko tutabarenganije. Kuri ubwo rero tafise umuntu w'umusomyi hano yakabaye asoma cyane ibitabo, ubona wese uwundi yo kwivuga nawe n'umuntu w'umugabo. Karibu. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku mazina ndi Hitimana Isa Omar, ego nkaba ndumusomyi mwibi bijanye n'inyigisho zikunda guca kuri Dawa TV Burundi. Murakoze cyane. Uyu no agira dusomera ibitabo abisome atongeye ko Canada kuye ko kugira ngo ibintu bigende neza. Hari undi muvuga butumwa komeye dufise hano nawe yo kwivuga izina, sininda kumuvuga yo kwivuga. Nawe ninde? Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kirisu amore Imana bane namwe. Mbo je ukazina ndi Butoye Amido Pandashi ngabando mwisilamu ngwange akaba umuvuga butumwa insha Allah. Murakoze cyane bakunzi ba Dawa TV Burundi, tubandanye kubagira mugire subscribe, sabonera iki na share kugira ngo mubandanye kumenya ibintu bitandukanye kuri no munsi. Uno munsi ikiganiro cyacu rero kiragiye gutangura. Reka tugitanguza amajambo y'Imana, duhere muri gitabo cyeranda ca Qur'an 7:26 mwarimo dusomera kugira ngo twumve ingene bimeze inyambaro zibereye abemeramana. Mbega nizihe? Kwizina ry'Imana nyene mbabazi nyene mpuhwe, ndikinze kwanza kuhoraho andinde na satani yavumwe. Inyandiko za Qur'ani ni kigabane c'indwi guhera ku aya ya 26 haravuga hati emwe bene Adamu twabamanuriye ivyambagwa bifuka ubwambure bwanyu n'ibisharizo, ariko ivyambagwa vyo kwitonesha nivyo vyiza gusumba. Ivyo biri mu bimenyetso vya Allah kugira ngo mwibuke. Bantu b'Imana murumva ko uhoraho Allah yatwururukirije ivyambagwa twambara kugira ngo tubegwe, byo gufuka ubwambure bwacu n'ivyambagwa byo kugira ngo dushaze. Ariko no munsi hari abantu bahisemo kuvyambura kubera babaye nka babandi Imana yavuga muri Bibiliya mu Itanguriro 3 umurongo wa 11. Naho dusomera tukumviriza ingene vyagenze. Abantu buno munsi tuko tuvuga generation y'iki gihe tugezemwo, hari abantu bamaze kumera nk'abo bantu tugiye kubona muri Bibiliya. Umviriza nawe ingene bimeze bite? Inyandikira giriti aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri ca giti nakubujije kuryako? Uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku vya ca giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugabo ati ico wakoze ico ni giki? Uwo mugabo aramwishura ati inzoka yampenze ndabirya. Inzoka yampenze ndabirya. Hari abantu bariye rero ivyo vyamwa n'uno munsi basigaye bagenda bambaye za jipo twita za mpene bahonoke. Hari abantu basigaye bagenda bari gusa. Hari abantu basigaye bagenda biyambara uko bishakiye, mbere ugasanga no mu ngoro y'Imana bagiye, mbere n'abapastor ugasanga ko barabasengera. Mbega yemwe ibi bintu biremewe imbere y'Imana? Abantu basanze bambaye ubusa muri Edeni, none no munsi ari abantu bigaye bo muri Edeni bacumuye. Urumva abantu bose uno munsi n'abacumuzi kwera usanga ko baragenda gusa kandi Imana yabazaniye ivyambagwa ngo bambare. Uno munsi barabihevye, bacitsanga muri Edeni bagenda bari gusa kubwo gukora ivyaha. Bisigura yuko ni wagenda wambaye nabi utisunze ivy'Imana yavuze utabure kuzoburi gusa imbere y'Imana. Ari naco gituma tugiye kuraba inyandiko, witonde ukurikirana ikiganiro neza, tukwereka inyambaro abantu bakwiye kwambara. Urumva ko abakobwa aro bakoze ishano.
urumva ko abakobwa rero bazanye umuvumo mw'isi ni nabo no munsi batitaza abagabo benshi mu guhena mu kwambara nabi mu gukora ibintu bitari byo cyane mu nyambaro uno munsi turabavuga cyane twisunze inyandiko za Qur'an twisunze n'inyandiko za Bibiliya aha rero sindiko ndateba cyane ngaha turafise umuvandimwe wacu ngaha Amido nawe sinzi ko hari cyo yovuga imirimo tubandanya neza ikiganiro nyezina kugira ngo abantu batahure twisunze ivyanditse uko bimeze uri tayari murakoze cyane kumeza nanje umwanya nawe wangende ku nyambaro nyezina zibereye abantu na cyane abemeramana mbo nk'uko Imana ibitubya muri Qur'an kiya kigabane geje gutangwa na mwalimu Idrisa mwalimu umusomyi wacu kifaje gatonya nindwi 26 suratu al-Araf kifaje gatonya Naam aya iravuga iti kwizina ry'Imana nyene mbabazi nyene mpuhwe abariko barakurikirana Dawa TV Burundi mubandanye mukurikirana inyandiko igira ati emwe bene Adamu twabamanuriye ivyambagwa bifuka ubwambore bwanyu n'ibisharizo ariko ivyambagwa vyo kwitonesha ku Mana ivyo nivyo vyiza gusumba mbo murumva ko Imana atubwiye yamaze kuduhamagara emwe bene Adamu aha bese mu barimo n'abakristo twese biraturaba je cangira ikibazo n'amakenga n'ingorane ngaca nibaza mbega ni kuko abakristo ari abantu ino munsi abakenyezi cyangwa abakobwa bagikristo bakambara iminereza sa zindi zamene bahonoke mbega izi nyambaro bazikuye mu gihe nyambara Imana itubwiza kwambara twikwize iki ni ikintu cyakimvuruga ngiye cyane mbo rekenje gatonya kugira mereze umwanya wamaye icyuma ndagoma nyage kubaje kwanza n'inyambaro y'abagabo Imana yoba itubwira gute kubijanye n'inyambaro y'abagabo no munsi turabona abagabo harabambara costume nefu harabambara abandi bakambara zijya jinxi za panelo za jinxi mbega ibintu babikura he hakaba batemera biyambariye ubusengeri bakaja mu ibarabara abandi bagatembera uko nyene mbega bo babikura he Imana itwekeza inyambaro imeze gute kubemera Imana cyane ku gitsina gabo turatanga igitabo ca Bibiliya dusomere muri kuvayo 2:8 uhita 9 kuvayo gitabo cyo kuvayo inyandikira agira ati kandi yakanzo uzuyijishe mu buryo bw'insobane mu nyuzi zera derere nziza uzujishe n'igitambara cyo kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza bene umukanda abahinga bavyo babigererenge kwa mabara kandi n'abana ba Aroni nabo uzubagishira amakanzo ubagishire n'imikanda n'udukofero kugira ngo bibe ivyo kubatera icyubahiro no kubashariza urakoze cyane aha tugiye gusoma gitabo cya Bibiliya muri kuvayo 2:8 Imana iratweka inyambaro zina mugabo n'abana imisore n'umwana w'umuhungu bakwiye kwambara no kwambara amakanzu n'udupanaro tuboneka twambara munsi y'amakanzu tukambara niki n'udukofero ariko je bica bisigiro munsi abakirisu mwarimu umusomyi wacu ino munsi bambara twadushapo twataziye Mana numbone bwadukofero dufise gaha ururimi bugiye twamaze kubatiza izina nitwa Mana numbone mugimane tubwiza twambara iki udukofero bo bagace bati by'Imana bakaza gufata ibyazanye abapagani nabona abantu bakengera iby'Imana muvandimwe ndumva ko ibintu bigiye biragenda neza urabuze uti inyambaro y'abagabo bambara amakanzu bambara amakofero bambare neza bambara impuzu ibutura munsi urumva babegwe ikigwa nahagaze ko cyane jewe abagabo ndaze ko bakunda kwikwiza abagabo barakunda kwambara neza bakikwiza ariko ikibazo uza kugira no munsi ni kuri babakenyezi ukaza gusanga abakenyezi ko bagenda bahena mbega muri Islamu umukenyezi wa Kisilamu atinya Imana pana abakenyezi ba Kisilamu usanga bacitse nk'abakirisu usanga ari mu Kristo mu Islamu hari abakenyezi bitwa mu Kristo mu Islamu uhora babona ageze mu Basilamu akambara nyene hageze nk'iharusi ugasanga yagweberetse nyene biragumeze neza ivyo navyo rukaje bisanga mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe 22 ku murongo wa 5 kwanza tubanze dukore impanuro mbega havuga ngo iki gitabo cyo gusubira mu vyagezwe 22:5 inyandikira agira ati ntihaze hagire izina mukobwa yambarana impuzu n'izina muhungu canke ngo hagire izina muhungu yambarana n'izina mukobwa ndumva ari ibintu bitomoye cyane Bibiliya kwanza iratubujije ntihagire umukobwa yambara nk'umuhungu ntihagire umuhungu yambara nk'umukobwa iryo ni jambo ry'Imana tubonye muri Bibiliya reka subiremo neza iyo nyandiko kandi benshi barakunda kwirengagiza ugasanga abakobwa bacitse abahungu bacitse abakobwa ivyo Imana ntibikunda kandi Imana yarabibujije harabana nyavuga ati kuko uwukoze ivyo wese ababaye ikizira kuhoraho Imana yanyu
wa mukobwa wa kisilamu ugenda ukambara ipantaro ukabanisha ukambara kora ugatangura kugendeza hejuru ivy'Imana akubwiye yuhishe umenye neza ko mu gitigiri c'ab'Imana iharura we nturimwo wamaze guca kubiri n'uhoraho Imana rugira vyose ari naco gituma muri Qur'an nyerandi 3 umurongo wa 59 Imana yaramaze kutugabisha irabwira abayisilamu mbega abayisilamu bakwiye kwambara gute reka turabe muri Qur'an havuga gute mwarimu naho haravuga hati ewe ntumwa bwira abapfasoni bawe n'abigeme bawe n'abagore babemera bikwize mu kwifubera imyambaro zabo ivyo bizotuma bamenyekana ntibabashire ko isoni kuko Allah niwe nyene kigongwe nyene impuhwe nuko bimeze umukobwa yagiye yishize hejuru ugasanga vya bindi yari kunyegeza ega buryo umukobwa afise imari nyinshi buryo umukobwa n'imari mu gihe yifashe neza kifata irupfasoni akaba umupfasoni kumwe twabita kera ariko barataye isoni umukobwa kugira umukobwa nyene umupfasoni ategezwa kwambara kwikwiza ni gute rero abakobwa b'intumwa y'Imana canke bavuze ati nibishungurure ko inyambaro kwishungururira ko uhera ku mutwe gushika ku kirenge ukishungurira ko kagwebereza ukanyegeza za mari zawe mvuze imari harimo umushatsi harimo igituza cawe harimo amaguru ariko no musa amatako yose agendera hejuru ngo kugira bayabone kugira ngo abahungu bose babahamagare nagira ndababwire uzorabe umuhwi utonoye uwanze hamwe n'imihwi idatonoye umuhwi udatonoye nta mukiriya uronka ahubwo bose baza barabanga umumpengo raryoshe ariko ntibawugura ariko uzorawe umuhwi ibishishwa biriko abantu baragenda bakawugura kandi nta muntu yogenda akagura imbombo itonoye abone idatonoye ni naco gituma abakobwa mukwiye kwambara mukikwiza nkuko Imana yabivuze mu gitabo ceranda cya Qur'an ukuri ko Imana bivuga mbega sinzi mpavanenza urugero mwarimu nawe ndamuha umwanya abakobwa barambara bagahena ya matako yabo bonyegeje kugira baze bayereka abagabo babo gasanga buri abahungu bose mwibarabara bariko barayaraba ejo ukabona bagufashe ku nguvu umenye ko cyane cyane ivyo bashaka wabiberetse ariko iyo binyegeza igihe ari imari yawe ariko haraho wari ukeneye kubikorera kugira ngo abantu bakubone ntibakubone wari kubikorera mu gitano ukabikorera umugabo wawe none umunsi vyaramaze kubura udubi abantu bagenda bari gusa mwibarabara ugasanga abantu barataye indero ari naco gituma Bibiliya yo nyene ubwayo ikitubwira ijambo rikomeye mu Bikorinto ba mbere 11 umurongo w'10 haravuga ngo iki mwarimu 11 umurongo w'10 inyandiko iragira iti nico gituma umugore akwiye kwambara mu mutwe ikimenyetso cyo kubw'abamarayika kumbe iyo abagore b'Abisilamu bitandiye bitwikiriye mu mutwe baba bambaye ikimenyetso cyo kubw'abamarayika bisigura umukobwa ugendeza kupe kare hejuru kagendeza umushatsi hejuru umenye neza ko utagabwa n'abamarayika ukugaba ni shetani urumva rero maze kuba uwa shetani uzoguhemba ninde ni shetani nyene aha rero urumvize ko bibiri kubwiye ko umuntu yambara ikimenyetso cyo kubw'abamarayika ukacambara mu mutwe sinzi Amido hari icyo ufise wongera ko kwiki kintu kirahari sino kibura kubera Imana areje kutubya muri Qur'ani aho yavuze ati ya bani Adam qad anzalna alaykum libasa eti emwe bene Adamu twaramaze kubamanurira iki inyambaro mukwiye kwambara yabe igitsina gabo n'igitsina gore ariko no munsi inyambaro Imana ageneye igitsina gore baramaze kuzita aho abantu bambara imenereza mu yindi mvugo twita ngo mene bahonoki ugiye kuraba mu gitabo cya Qur'an nk'inyandiko mwari mpeje gutanga Qur'an 3:3 aya 59 surah al-Hisab aho Imana abarira intumwa yayo Muhammad bati ya ayyuhal nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ewe ntumwa y'Imana barira abakenyezi bawe wa banatika n'abakobwa bawe yudinina alai hinna bamanure inyambaro zabo bikwiza ariko ino munsi agaca bambara zijya za mini jipe abandi bagashira ibikaraza byabo hejuru amabere bakashira hejuru je ngasha niyumvira none amabere bashira hejuru bari mu rudandazwa n'amavoka basize hejuru ngabantu bagure je bigaca bisiga bigaca bicanga urumva ino munsi n'ivy'Imana baramaze kubishira pembeni byamaze kubarambira ariko tugiye kuraba muri Qur'ani cange ngarutse gatonya mu majambo mu migani n'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni Imana ivuga ati yaravumwe ujya mukobwa azokwishushanya n'umugabo akambara inyambaro zageneye igitsina gabo n'ujya mugabo azokwishushanya nk'umugore akambara inyambaro zagenewe igitsina gore aba ari kumuvumo wiki w'Imana reka namusubize Alhaji Idris urakoze cyane mwarimu
turumvise neza yuko avumwe uwo muntu na Bibiliya yabivuze gusubira mu vyagezwe mu gitabo ca Mose hariya yuko umuntu yishushanya n'umugabo akambara impuzu z'umugabo umugabo akambara iz'umugore abo bamaze kuba ibivume imbere y'uhoraho Imana rugira byose duce twiyumvira none mwisi abavumwe bangana gute abantu bariko baravumwa no munsi batazopfa babonye ubwami bw'ijuru mwisi bangana gute babakobwa mwihinduye abagabo mukihindura abakobwa ese muzosigura ko uraho Imana rugira byose abantu mudukurikirana kuri Dawa TV Burundi bibigana mu bikurikirane bifise inyungu kuri wewe no ku bana bawe no kubazoza mu nyuma kuri ubwo reka tubandanye twisomera ibitabo vyeranda tugenda muri Qur'an 16:81 twumva ico uhoraho Allah atubwira mu gitabo ceranda 16:81 aya iragira iti kandi Allah yabashiriye mu vyo yaremye ibintu ibitutu abashirira mu misozi uburaro abakorera ivyambagwa bibakingira intuguta abashirira mu vyambagwa abashiraho ivyambagwa bibakingira intuguta abakorera ivyambagwa bibakingira intuguta n'ivyambagwa bibakingira mu ngwano zanyu uko niko abagwiriza ingabirano ziwe kugira ngo mube abayisilamu kugira ngo rero mu Islamu nuko wemera ko hari ingabirano twahawe n'Imana ingabirano yo kwambara n'ingabirano y'Imana wa mukobwa ugenda ukambara ubusa umenye yuko kwambara n'ingabirano Imana yaguhaye guhisha uwo mubiri wawe guhisha uwo mubiri wawe kuwuhisha niryo tunga ryawe rizigame uribike urinyegeze kure ureke kugere ko ari we wese mu gihe atara muntu aragaza ngo gushire mu rugo rwawe gwiwe agutunge kubera Imana yamaze kurema ivyo byose yaremye n'impuzu abantu bambara gushika na Imana tubwira muri Qur'an ko yaremye nico twita antibare babantu baje mu rugambo kavuga ati n'inyambaro zo mu ntambara Imana arazitubwiye none gute ugenda wikorera ivyo wawe ugashaka kuyambaza uko wishakiye nico gituma dusubiye hariya mu bikora into bambere 11 mwarimu hariya nyene ku murongo wa 5 umviriza amajambo akomeye cyane Bibiliya ikubwira wa mukobwa wa mukristo ureke kugenda wambaye ubusa ureke gushira amameshe mu mutwe ureke gukora ibintu nk'ivyo byose tugira tubone mu kanya umviriza ico Bibiliya guhanura ivuga Bibiliya iragira ati ariko umugore wese yasenga canke avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe abawuteye isoni abakobwa bose musenga mudatwikire mu mutwe Bibiliya ivuze ko muteye isoni imbere y'Imana guhera no munsi gina mwambara imijitandira mwitwikire mu mutwe nyimba muzo bamuzi ko mugiye gusenga Imana naho nyimba muzo bamuzi ko mugiye kwerekana ya mishatsi yanyu mu rushengero mumenye yuko atabwo mugabwa n'Imana ahubwo muri ko muragabwa na shetani kuko nta mumareka kugendananira umutwe wawe uri hejuru reka twibarize Bibiliya nyene mbega Bibiliya Yesu yavuze iki ku majambo akomeye cyane muri Matayo 5:27 haravuga ngo iki mwari mu dusomero wa murongo urakomeye cyane mu gutega amatwi 5:27 igitabo ca Matayo nyandikiragira ati mwarumvise ko vyavuzwe ngo ntugasambane ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwifuza aba yamaze gusambana nawe mu mutima wiwe ijisho ryawe ry'iburyo niryagutsitaza urinogore uritekure vyo kubera vyiza gupfa ijisho ryawe rimwe hako ubugingo bwawe bwose bwotabwa muri gihonomo n'ukuboko kwawe kw'iburyo ni kwagutsitaza uguce igikonjo ugitekure vyo kubera vyiza gupfa urugingo rumwe hako umubiri wawe wose wotabwa muri gihonomo iki kintu kirakomeye cyane abantu mwama mugisoma abapasitori mwama mugisomera abakirisu abantu murongo y'amashengero mwama muri ko murasoma ico candiko ariko icandiko ntimuramenye uburemere buri muri ico Yesu yavuze ngo ni wara umukobwa wabandi ukamwifuza uzomaze kugira gute gusambana nawe mu mutima wiwe nibangaho no munsi uraba umukobwa ngene akoze agashatsi neza muri saro ugiye kumuraba baramwipfuje mu rushengero nibangaho no munsi umupasitori agenda akamufata ku mabera abandi bakamufata ku bitugu abandi bakabafata ku mutwe ngo ko barabasengera aho uri kura basengera cyangwa uri kuracumura mbega umukoze ko umubiri wawe nyimba ukomeye naco wiyumvira nyimba umukobwa yambaye impene bahonoke amatako yose ari hejuru ndabivuga ko vyumve ko n'ijambo ry'Imana ugasanga amatako y'umukobwa ari hejuru uri umugabo ukomeye uri kuramuraba ku bise y'ijisho mbega abapasitori cyangwa abakristo mwakoyemwe amaso mungana gute mwanogoboye ngahe kugira ngo tumenye yuko mwebwe muzoja mwijuru kuko nyimba mutayanogoboye mumenye neza ko bwami bw'ijuru bazogora gushikamwo nyimba mwararamukanije n'umukobwa mu rushengero mukagwana munda mugakorana mu ntoki ukamukundira intoki zirongene zoroshe umenye neza ko ku munsi w'imperuka
rukuru wo mu muriro kubera iki ntibaguciye kwa kuboko ntikwavuyeko babandi mugenda mukagwana mu nda amabere ugasanga umugabo n'umugore bariko baragwana mu nda amabere akoranako mbega wewe baragukase ico gikiriza cawe kugira ngo uzoje mwijuru ukabuzi ko batarabikata umenye neza ko umunsi w'imperuka uzoja mu muriro nico gituma twebwe abayisilamu abakobwa baje kwabo abagabo bakaja ukwabo mu musigiti kugira ngo nduhava dutsitara kuko ikiremwa mukobwa umugabo yarimwe gukunda umukobwa amubonye akamwipfuza umukobwa nakubaha umugabo niko vyamye kuva kera ntabwo dushobora guhindura indemana Imana yaremye ahubwo dukurikiza amategeko Imana yagize gute yaduhaye wa mukristo wa mwisilamu uzi yuko wambara ntiwikwize uzi kusamaza abandi ugasanga bagwe mu caha urumva ikinyandiko ziriko ziravuga n'ibintu bikomeye cyane sinzi mwarimu ko hari ico mwarimu hari yayokongera kumvuza amajambo uramba barira na kibazo gusa ni numero yo kushaka kwigisha abantu batahura amategeko y'Imana mu bijaye n'inyambaro Imana yageneye urubyaro rwa Adam mbo nisonge gatunya cenge nuhiye gatunya ku majambo Mwalimu Idrissa yaje kuvuga ugiye kuraba ugusambana kw'igitsina gore cece n'abakobwa barasambana mu nzira nyinshi imwe y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tubye kubishitse umukobwa nyina kisiga amavuta ajya asohora hoderi umuhungu cyangwa umugabo akumva kamoto kayo mavuta tayari imbere y'Imana wandikirwa yuko gizene wasambanye na hukumu musambanye muri Qur'an sura nur aya mbere Imana tubya ati umugore ni yasambana azagirene bazamwimbira ikinogo mu kwita amabuye maka apfi umukobwa naho ni yasambana ataraja kwabigwa agasambana aza kubitwe inkoni atakugirirwa imuhe birimwo iyi ni hukumu mbo ugiye kuraba yo kumugabo naho yasambanye agasambana ari umugabo nawe ni kumwimbira ikinogo agakwitwa mabuye maka apfi ari umusore naho ni inkoni ijana akubitwe ni hukumu yoraho muri Qur'an na Bibiliya nuko nyene ugiye kuraba rero mwarimu ugarutse gato kubijaye n'ikindi nyandiko bikito ba mbere 11:5 yuko umukobwa azokwira agasenga Imana adatwikire mu mutwe sawa umutwe yazawagizene awuteye isoni ugiye muri hadithi zirwe Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatwika yuko umukobwa cyangwa umugore niyaramuka asenze ukuboko kukabonekana cange ukuguru cyangwa umutwe isengesho nigirane niyakirwa ku Mana iyo ni yakigwa kwese kubera asenze ari gusa ni yambaye oya bari gusa niyo mpamvu turabahanura cyane cyane abakristo nimwe mwamaze gufata idiri ryo kugena muri gusa amatako hejuru ibiti bagakaraza hejuru amabere hageze no murashira hejuru sinzi ko mwamaze gusha muri business imikondi kaja hejuru ngo zanyambara ati ni cold out za mugonga out zose mbizi ni ngorane imigongo bakazishira hejuru sinzi iri nidiri bari mw'ivy'Imana nimba barabihebye sinzi reka gakiza kariko imva ni ngorane gusa reka ndamusize Alhaji Idrissa uzabumva umuntu akubwiye ngo je narakijijwe ngo narakiriye agakiza yambaye ijipo igira ngaharuguru y'amavi ukaza kuvuga ngo je narakiriye agakiza yambaye agapira kagera hejuru y'umukondo ngo je narakije ko mw'izina rya Yesu ko mw'izina rya Yesu ukiyumvira ati mbega uyu muntu no w'Imana cyane wa shetani tugiye kuraba inyandiko urumva ko ari wa shetani ariko hari kindi mwarimu bakunda kwitwaza ngo urumva abagore b'abayisilamu ngo bijya bintu ngo bambara ngo ibintu ngo vy'amahereni ngo mazuru ngo ibiki ivyo ngira ndabize ko mukanya ariko tubanze turabinye inyandiko imwe iri muri Timotheo wa mbere 2 ku murongo w'9 reka twumva imwe impano ikomeye cyane muri Bibiliya kuri Nawe TV Burundi gereza subscribe wirabire inyandiko rero muri Bibiliya iragira iti kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye bagenda n'isoni badahugumba kandi badashazisha gutsiba imishatsi cyangwa inzahabu cyangwa imaragarita cyangwa impuzu z'igiciro kinini Bibiliya yo irababujije ngo abakirisu kwambara impuzu z'igiciro kinini murekera abasilamu mwe kirabujijwe impuzu z'igiciro kinini rekera abasilamu n'iz'abakisilamu abakirisu Bibiliya ivuze ati kirazira ko mutsiba n'imishatsi none no musajya amameshe mushira mu mitwe mwabibwiwe nande bya binyuzi mugenda mugatsiba mu mitwe ninde yayo bategetse bya bitsibo mukorwa sanga umuntu yagize ibitsibo birereta gushika ku birenge mwabikuye hehe ibi byose Imana arayibabujije kuki mubikora kandi Bibiliya yaravyanse kubera iki mwabikoze ariko mugaca muza kugira abasilamu ngo urabona abasilamu ngo baritora amazuru barambara ibiki turabe Bibiliya mbega Bibiliya utubwira gute Yesaya mwarimu hariya muri Yesaya niyo tugiye rabu dusomere muri Yesaya n'umurongo nawe bagiye 3:16 Yesaya dusomere umurongo Yesaya 3 umurongo w'16
muri Yesaya 3:16 bitayeko uhoraho bitayeko uhoraho aravuze ngo abakobwa b'Isiyoni ko bibona bakagenda bararitse amazosi n'amaso y'ubweruzi. Abakobwa b'Isiyoni ngo bagenda bararitse amazosi ngo n'amaso y'ubweruzi. Bibiliya hari atubwiye ngo bagire isoni, bagendane isoni. Ese abakobwa bono munsi mufise isoni cyangwa mwararitaye? No munsi umukobwa asigaye akora ibintu kiyumvira ati mbego n'umukobwa cyangwa ni shetani. Ibi byose urumva ko biko biraza, inyandiko zirabananya zivuga ngo iki? Bagenda bikumagura bajegeza amayugi ku maguru. Uza gusanga bikumagura ugasanga bambaye amayugi ku maguru. Ayo mayugi saya kugenda murerekana. Imana yavuze, Imana tubwira muri Qur'an biza kugenda. Amayugi bonye bambaye ku maguru. So kugira ugenda uyerekana mwibarabara komeza wumve kubajya bararubwibone barugishime. Nico gituma umwami Imana ateza abakobwa b'Isiyoni ibihushi mu bwitwiriro ibihushi mu bitwariro uhoraho agatwikurura ibiteye isoni vyabo. Ni kubera ko n'umunsi abakobwa muzigaye musanga mwamya mahere ugasanga abandi mwagwaye ibintu ugasanga abantu basa amabara nuko mwagiye gukora ivy'Imana idashaka mukavyereka abantu. Iyo muza kubihisha ntabwo Imana ari kubagaragaza ngo biboneke. Ivyo bitera soni vyanyu mukwiye kubinyegeza mukambara mukikwiza ko ndukeneye kubibona kuko urumva ko ari nibihana Imana ibaha. Komeza umviriza inyandiko. Uwo munsi umwami Imana azobashazura ugushaza kw'inyenyeri zabo. Harabandanya n'ibikubi n'ibihete n'impeta zo ku matwi n'indinga n'inkekezo bishishira n'ibitsibo n'imigufu yo ku maguru. Imigufu yo ku maguru ntabwo irabuzwa. Imigufu yo ku maguru urayambara mukayinyegeza nabwo genda yerekana mwibarabara kwa babibwibone. N'imisipi n'udukebano tw'ibitamirana. Udukebano tw'ibitamirana muratuzi nyene twatuntu basiganye n'uratuzi twafonde tugakubitako. Ivyo byose biremewe muri Bibiliya. N'uduheko n'impeta zo ku ntoke. Impeta zo ku ntoke abakobwa murekure kuzambara izo ku mazuru n'izo ku mazuru. Neza cyane. N'impuzu zo ku minsi mikuru. Murekure kwambara impuzu zo ku minsi mikuru mukaberwa mugani murenza urugano mugende murishima. N'imitamana. N'impuzu zo kurenza hejuru. N'impuzu zo kurenza hejuru kuzo mwambaye para kugenda murahenera abantu. N'udupfuko dusakoshi mudushire mu kwaha kuko mwarabirekuwe n'uhora Imana rugira byose. N'ivyirore mu bitwara gafondetere murabizi ko abazungu baradukoreye byiza bagenda mugatwe muze muri podra bwambwira murerekana mwibara. N'imvune zera. Mwambare n'impuzu imba wambariye yera imba wambariye imeze gute Bibiliya bikwemerera. N'ibitambara biteze mu mutwe. Ibitambara mwitwikire nk'abasilamu mubegwe kugenda muri gusa mwerekana amamesha atayimana babwiye mu yashire mu mutwe. N'ubuyonga za mpuzu z'ubuyonga urazizi nyine ageze mu rugo zazindushikira mutamuka mubwira ati burya kagabuzo nakambaye ako nibanga akura kazi si yako mwibarabara nako mu gitanda ariko ako nigakwiye kwerekanwa mwibarabara. Ari naco gituma ngahamwe harimo tugiye ngahamwe gitabo cyeranda ca Qur'ani indwi turabira muri Qur'ani indwi muri Qur'ani indwi 31 turabire ikintu y'Imana Muhammad itwigisha ningene byagenda ku bagore b'intumwa y'Imana Muhammad n'abantu babaye mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad. Inasema tunatwasigura yego namba ya hadithi katika Sahih al-Bukhari muko bisomwa mu gitabo cy'ihadisi yo mu gitabo ita Sahih Bukhari kutoka kwa Zuhli ni y'amajana 372 bivuye ku witwa Zuhri. Amesema yaravuze ati alinielezea aliwahi ati arwahi yarambwiye ati kuwa Aisha alisema. Aisha yari umugore w'intumwa y'Imana Muhammad ati Aisha intumwa y'Imana Muhammad yaravuze ati alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu ati intumwa y'Imana Muhammad alikuwa akisali alfajiri yahora sali hajya mu mutwenzi mu bucagucagu wanahudhuria pamoja naye wanawake abakobwa bakaza gusengera inyuma yiwe katika waumini mubemera Imana baza gusengera inyuma yiwe abakobwa b'intumwa y'Imana Muhammad urazi ko abari yo n'urukutagati cyangwa urusika hali ya kuwa wamejifunika baza gusenga ari uko bitwikiriye bikwije katika nguo zao bari mu mpuzu zao udashobora kubona ibisusu utabona amabere utabona amaso utabona ikintu na kimwe cyo ku mubiri wabo. Kisha hanyuma wanarejea katika majumba yao bagaca barusubira mu mazu yabo bumaze guca hajawatambua yeyote ata muntu numwe arigera amenya ati mbega ujya ninde
iyo niyo nyambaro y'abantu batinya Imana, iyo ni nyambaro y'abemera Imana, iyo ni nyambaro y'abandi batinya Uhoraho Imana rugira byose. Wewe rero ukabuze utarikwiza ngo wambare nk'abakenyezi canke abantu babaye mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad, wambare wikwize hamwe urengana ntagiye n'umuntu akumenya ngo mbega yarinde bya bindi byose washariza, ya mahereni yo ku matwi, ya mahereni yo ku mazuru, ya miringa yo ku maguru, yo ku maboko, ya masaha, bya bintu byawe byose byiza by'ikundiro, ya mashenete yo mwizosi nugende warariza izosi abantu bose bagende barayiraba. Ivyo ntabwo Imana ivyemera, ahubwo uritwikira byose ukabinyegeza ugaca utaha muhira atawakubonye, kubera ukubona n'umugabo wawe wenyene niwe ugeze handi nyine mu gitanda wisanzura ukambara bwa buyonga, maze munsi mukuru ukagenda neza, maze ibanga rikarangurwa neza, Imana ikabafatira ivyabo ariko murakora cya gikorwa. Iyo niyo nyigisho ya Kisilamu. Ibirenze kuri ivyo buzo wari ubukafiri, buzo wari ubuhakanyi. Kuri ubwo wa mukobwa wa Kisilamu wishushanya n'abagabo ukaza kwambara amapantaro kabanishwa cyo kajitandiro, umenye ko ivyo imbere y'Imana ntivyemewe. Ivyo n'amakosa ukora, urakwiye kwambara ukitwikira, ukikwiza, ukagenda n'isoni, ukagira indero, pana ko umukobwa w'igitandero uri umukobwa utinya Imana rugira byose. Sinzi muvandimwe yamidi ko yacongerako. Karanje ngira ko nongeraho gatonya Malimedrisa yavuze kabisa byinshi kandi bimeze neza cyane. Ugiye kuraba mwarimu nyandiko muri Yesaya 3:16 basuhire kuri 2:3 Yesaya naguja gusoma ndavuga ku mutwe. Hajya havuze ko Imana izo bateza amahere abajya bakobwa badahisha ubwambure bwabo, bagashira amatako hejuru, ibikaraza bagashira hejuru. Ugiye kuraba ino munsi bakobwa w'iki gihe barashira amatako yabo hejuru, ibikaraza bikaja hejuru. Aho hageze igihe tugeze mu gihe n'imikondo yabo ija hejuru, mama ati tugeze muri generation shasha. Uri kurumva generation shashiyo robi ni bibazo. Ugiye kuraba ya maherima ni bateza ino munsi, ugiye kuraba hari ingwara bagwara bayika bayitwa ndebage gatonya, ingwara bagwara abakobwa n'abagore kubera badahisha bya bindi batambara nk'uko Imana igerane ibategeka nk'uko yabivuze. Rukurumva baca bagwara zijya ngwara barazizana ku rukoba rwabo rw'umubiri. Hari ingwara bagwara by'amababi bihute kurumva, abandi bahobore n'iby'imisitari byerutse kubera iki bavuye mu mategeko y'Imana ko Imana ibabwirizwa kuba boba. Ugiye kuraba iyi nyandiko musozereje ko yatubwiye yuko ariko kimenyesha abakobwa babemera Mana na Qur'an yabitubwira muri Qur'an 33:5-9 dhalika adena ayurafna, iti bizotuma mumenyekane ko muri abakobwa babemera Mana mutinyiki Uhoraho Imana yanyu. None ugiye kwambara imenereza ugashira ibikaraza hejuru, amatako hejuru, imikondo hejuru, basi ugiye kwimenyesha kuri umwana wa Satani, uri umukobwa wa Satani. Kuri ubwo ntagakiza office usibye kuri muri generation shasha. Aho rero witega ibibazo kumushimeruka, kandi ngwano zuzotanga kuzironka aha kwisi nuko mushimeruka. Udashatse guhinduka mu Isilamu cyangwa mu Kirisuwe, umenye byose birakuraba mwese komande zibiri zitandukanye. Urakoze cyane, ndumva ariko biragenda neza ka turi no ku musozo. Hari ikindi kibazo gikomeye ngabagabo barambara neza ba Kisilamu ngo mugato ngo babagayira akantu kamwe ngo turatereka ivyanwa ngo navyo n'umwanda. Barakunda kubivuga tura nk'ubwanwa bwawo mari ngaha baje kugira ngo ubwo n'umwanda, ariko bakiyobagiza amajambo yavuzwe muri Bibiliya. Mbega Bibiliya ku kijanye n'ubwanwa utubwira gute? Ja ku ngoma ya mbere 19:4 uraba. Gitabo cy'ivyo ku ngoma ya mbere 19:4 haravuga hati nuko Hanuni afata abo bantu ba Daudi abamwa ubwanwa, akeba impuzu zabo uhereye hagati ku kibuno, araheza arabarungika. Maze abandi bantu baragenda babarira Daudi uko abo bantu bagiriwe, atuma abo guhura nabo, kuko abo bagabo bari bateterewe cyane. Umwami arabatumako ati nimugume i Yeriko kugeza musubiye kumera ubwanwa. Mwaba Kristo cyane cyara pastor mwe ubwanwa muzosubira i Yeriko ariko mu bumeze, muzosubira mu ibango ry'Imana ariko mumeze ubwanwa. Imana yakubwiye yuko mu gihe cya Daudi abantu bamoye ubwanwa bategeze gusubira i Yeriko ariko banje kumera iki? Ubwanwa no gushaza k'umugabo. Ni gute mu bukura kuko narishaza ry'umugabo? Murazobaza abagore babukunda ukuntu bimeze. Uze gukura ku bwanwa muzosubira mu vy'Imana ariko mwabanje kumera ubwanwa. Ari naco gituma ugiye mu Balewi, abantu mwayobora abantu cyane cyane mu mashengero, wumviriza Abalewi icyo Imana yababwiye muri 19:27.
19:27 haravuga hati ntimuze mukebere umushatsi wo mu misaya yanyu ngo ntimuze mukebere imishatsi yo mu misaya yanyu canke ngo mucacure imitwe y'ubwanwa bwanyu canke ngo mugende mugabanye ubwanwa bwanyu mu bumwe ico kintu Imana muri Bibiliya yagize gute yakibabujije wa muntu uzi kugikora wa mukirisura cyane cyane pastor revera pasteur bantuze ba profete nkugira amamurimo ba profete ba revera bande mwese mutere ku bwanwa ataruko muve mwibanga ry'Imana mutaratere ku bwanwa kuko Imana umva ko yabibabujije sivyo mwarimo asha nukuri kabisa nayo mpamvu twasomye inyandiko iboneka mu byo gusubira mu vyagezwe 22:5 ngo ntaze hagire izina muhungu yishushanya n'izina mukobwa aha urumva yumo y'ubwanwa wamaze kwishushanya n'umugore bucitse nka mama wawe yego nukuri ico nukuri kabisa urumva rero katwige ku inyigisho imwe y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobanuro bwa Qur'an 2:124 twumve ico Imana yavuye ico intumwa y'Imana nayo Muhammad yavuze kubijanye n'ubwanwa bigende gute ko bambaza ati ne kubwo hejuru bumwa bigenda gute hadithi inasema ni namba ya hadithi katika Sahih Bukhari ngo nimero hii hadithi iri mu gitabo cha Sahih Bukhari ni 5891 kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu nkuko byakiriwe na Abu Hurairah aramwishimire amesema yaravuze ati nilimsikia mtume ati narumvise n'uwa Imana ivuga iti akisema avuga ati mambo ya maumbile ati mu bintu bigirirwa isuku mu ndemano y'umuntu ni matano ibintu bitanu kutayiliwa ucyambere gusiramurwa wa muntu uza kwigisha iby'Imana utarasiramurwa ngenda bagusiramura ni itegeko ry'Imana kunyowa nywele za sehemu ya siri muntu ugenda hariya muri bwa bwoya bwo mwibanga utabumwa Imana yaradutegetse kubumwa biciye ku ntumwa y'Imana Muhammad genda muze murabumwa mugira isuku bugi no gukurako kunyowa masharubu kumwa ibi byangwa byo hejuru dosanga bwarasongo mpenga nimbe bazamushushwe ibi byo hejuru kurako hasigara ubwo munsi kurako ubwo hejuru iyo ni inyigisho nziza cyane kukata kucha genda mu cinzara uriho genda ivyara bisongo ugasanga muragiye muri toilette umuntu gwara kuze ruriha ni metero ugiye muri toilette ugasabye gukoresha amazi ni ngoranoza nyumwanda uje kuramutsa abantu ivyo ntivyemewe n'inyigisho y'intumwa y'Imana Muhammad na kunyofoa nywele za kwa pani nibwo bwoya bwo mukwaha nimo bukuremwo uko nabwo n'umucafu urumva iyi ni inyigisho y'intumwa y'Imana nde Muhammad sinzi amidubwira dusozere ko ari cyo barangiriza mu gusozera giye kwico cy'ubwanwa ugiye kije n'ubwanwa nitegeko mu bije no gushaza ku gitsina gabo nitegeko ugiye ko no musa aba pastori aba pade aba revera baramaze kubita kandi bashobora ngo nabakozi b'Imana unabakozi biki b'Imana bagata amategeko yiki ariko abana bakozi b'Imana byugishe n'abakozi ba Satani abana ba Satani saba Imana bamaze kwenga amategeko y'Imana ureze amategeko y'Imana ubugiye mu mategeko yande ya Satani niyo mpamvu ugiye kuraba muri gitabo cy'abami nimbere ngo ya kabiri abatsi harabonekanye umugabo yaciye ubwanwa acagirukanwa mu gisagara kubera iki yacitse ikivume yarenze amategeko yiki y'Imana kimwe nyene n'abakobwa barenga ukwambara bikwize Imana ikibateza amahere abino munsi baca bagwara ingwara yitwa maribori ku matako no mu gikaratsi baca bagwara maribori burya yangwara yariyo nibage gatoge amaribori rero baca baza ngo nidiri barose ngo mu gushaza kumbe ni amahere ya maribori mu kurega y'amategeko y'Imana bambare bashaze bikwize baca bagwara maribori bokazo ngati ngo nidiri ngo ati ndabe warahuye n'ibibazo wa mukobwa we ayo maribori ni ngorane gendera amategeko yiki y'Imana kugira ngo tube ab'Imana nitube abasatane kabereze alhaji kugira abashikorangiza no gushimira abakurikira ikiganiro kwa ikiganiro cy'ingenzi ngira kamaro murakoze cyane abakunzi ba Dawa TV Burundi mubandanye mudukurikirana kubera yuko ibiganiro bigiye kuzana byinshi cyane kandi turabashimiye cyane twogenda dakengurutse ariko abapastori abashehe abapadiri mureke guhenda abo muyoboye mu mashengeri wanyu ariko ndahamya nimwe abasomera ibyanditse nkuko biri nta musiramu umwisilamu kazonga ndambaye ipantaro kiretse niyagarariza gusa agararize wa mubwiye bwira abo bakirisu banyu mu rushengero bambare bikwitse ni bambara amajiribabi ariho mu isoko muzo tubereka aho zigugwa bambara imijitandiro iyo mishatsi yabo ndukeneye kubona mwibarabara iyo mishatsi yanyu nayo matako yanyu kuduhenera mwibarabara ntavyo dukeneye kubona muri abakobwa bisuku mwiyubashe mwambaye mukikwiza ivyo bisusu byanyu mwibarabara ntavyo dukeneye ni mu binyegeze iyo ni imari munyegeze hanyuma ejo ku munsi w'imperuka tuze duhure twese twigiriye mu ijuru sinzi wa mari ko ari cyo sozererako kugira ngo turangize inshallah uco turangiriza Naam jewe cyo norangiriza ko nuko no kwibutsa abakunzi ba Dawa TV Burundi gukora sabone ni mwakaja kabara gatukura kanditse ko sabone cyangwa subscribe mucyo mugira share na commentaire nyinshi cyane
hama kugira ngo ibiganiro byacu bize bibananye bibashikira ko inshallah wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.